Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwe banywanyi bacu mbana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kore yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ari ko aravuga nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini kubiri ko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'impinduka umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yakoze muri ico gisata, aho hari undi umwe yagenywe mu mabanga. Nimuge kandi no makuru tuza kugaruka ku rubanza ruriko ruraba rwa Emilienne Sibomana, kandi none tuze kugaruka no kubiriko biraba mu ntara ya Kayanza. Aho uherereye hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, mwe mukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu mwerereye ngaho mu gihugu c'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu buraruko, mu burengero, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Igenwa rya Gregory Nkeshimana ryatumye benshi batakaza ikizigizigi ko hariho intumbero gukosora amanyanga mu butungane. Mu kibanza agiyemwo uyu Gregory Nkeshimana azogira ijambo rikomeye ku madosiye y'abanyazwa amazu yabo bazoba bakeneye kwitwara ubwa nyuma muco bita revision. No kuvuga ko ari wagiye kuzotabazwa ngo afashe kudadanura ivyo yafashije kudabanga agitwara titre foncière. Ubutungane bw'u Burundi ngo nibwishwe nuko atabagabo bijunja n'ijambo bariho, ahubwo ngo bwishwe nyabona nuko abantu nka Gregory Nkeshimana aribo bashingwa amabanga akomeye mu nyuma, ngo abarundi bakumva umukuru w'igihugu ari kararira imbere y'ubutungane. President Ndayishimiye ngo yoba yarakoze amatohoza kwiye imbere igenwa rya Gregory Nkeshimana canke yabikoze amuzi. Uyu Gregory Nkeshimana akaba ariwe yari ajejwe igisata bita titre foncière kibika impapuro z'amatongo. Ivyo akaba ari bijejwe mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, mu gihe Emeline Kanyana yari umushikiranganje w'ubutungane. Ivyo byose turaza kubigaruka ko ndetse n'ivyamabanga mashasha yaronkejwe n'umukuru w'igihugu nayo tuze kuyagaruka ko. Ni mu gihe bamwe bibaza ati bigenda gute ngo umuntu umwe aturubike komine yose yongere yice uko ashatse, mu nyuma yigambe ko amaba yatumwa n'umukuru w'igihugu ariko ntahanwe. Ngese Procureur General de la République yoba akiriho mu Burundi? Ese Inspecteur General w'igipolisi yoba akiriho mu Burundi? Ese umushikiranganje w'umutekano we ariko arakora iki? Umushikiranganje w'ubutungane we ko kidose yatayifata mu minwe? Ese umukuru w'igihugu yitirirwa amabi yose yanyeganyega yoba afise aya makuru? Yoba afise aya makuru? Ese inzego ziwe nazo zoba zigikora? Ibi navyo turaza kubigaruka ko. Turaza kugaruka kuri dosiye ya komiseri Moyize Arakaza bataziranyeganyega nawe. Ivyo biriko biravugwa ko vyinshi bitandukanye nawe tukakobigaruka ko, ndetse kandi muri ano makuru tukaza kugaruka ku rubanza rwa Emilienne Sibomana. Vyose ntuze gucika, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinira ko kugira ngo tuzucika mu dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa n'ivyo kuri nombonesha kure. Nkwaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati igenwa rya Gregory Nkeshimana ryatumye benshi batakaza ikizigizigi ko ari intumbero yo gukosora amanyanga mu butungane. Ni mu gihe kuwa kane uheze igenekerezo ya 13 uruheshi mwaka wa 2024 President Ndayishimiye yaragenye Gregory Nkeshimana mu mabanga n'umunyamabanga ntayegayezwa secrétaire permanent w'inama nkuru y'ubucamanza Conseil supérieur de la magistrature. Abamuzi batari bake na cane abakora mu gisata c'ubutungane harimwe n'abakora mu biro vy'umushikiranganje Domine Banyankimbona batumenyeshe ko bumiwe babonye iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Nkuko nabibabwiye, uyu Gregory Nkeshimana azwi cyane mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, aho yararongoye igisata bita titre foncière kibika impapuro z'amatongo, mu gihe Emeline Kanyana we yari umushikiranganje w'ubutungane. Ni mu gihe abantu benshi bamaze kwandika ndetse no kuvuga amarorerwa yakozwe muri ico gihe, aho amazu atari make yagurishwe icamu naravyitwa ko biciye mu butungane, ugasanga agurishijwe intica ntikize mu ntumbero vy'ukuri yo kunyaga ayo mazu. Ngo mugambi ugayitse uvuga ko hakorwa na Emeline Kanyana afadikanije na Procureur General de la République w'ico gihe Sylvestre Nyandwi. Ubundi avuga ko yari afise uruhara rukomeye ni Gregory Nkeshimana yatwara titre foncière
munsi hacajamwo abacamanza batandukanye na ba procureur batumwa izo manza zo kunyaga abantu. Uyu Gregory Nkeshimana kandi akaba afatwa nk'akarorero k'abakozi b'ubutungane bahagarariye akarenganya mu Burundi. Igenwa ry'iyo ngo ryerekana kandi ko Aimé Laurentine Kanyana agifise inguvu ku bibera mu butungane, aho twobibutsa ko umushikiranganje Domine Banyankimbona afatwa ko ari mwibaba rya Aimé Laurentine Kanyana. Uyu Gregory Nkeshimana yaravuye muri titre foncière, abantu bariruhutsa gutwara ico gisata muri kino gihe, avuga ko ari intungane yitwaretse rwose kubahiriza Murantungi. Uwatwara ico gisata muri kino gihe avuga ko ari intungane yitwaretse rwose kubahiriza abantu mu burenganzira bwabo bwo gutunga amatongo yabo. Ngo mu kibanza agiyemwo Gregory Nkeshimana azogira ijambo rikomeye ku madosiye y'abanyazwe amazu yabo bazoba bakeneye kwitwara ubwa nyuma muco bita revision. No kuvuga ko ari wagiye kuzotabazwa ngo afashe kudadanura ivyo yafashije kudabadanga agitwara titre foncière. Ubutungane bw'u Burundi ngo bwishwe nuko atabagabo bijunja n'ijambo bariho ndetse n'abagore, ahubwo bwishwe nyabona nuko abantu nka Gregory Nkeshimana aribo bashingwa amabanga akomeye, mu nyuma umukuru w'igihugu akumvikana mu gihugu cyose rikararira imbere y'ubutungane avuga ko ubutungane bwapfuye, ko agiye kwifatira mu minwe ico kibazo, ariko n'ubundi akabandanya agena mu mabanga abakoze ayo marorerwa mu butungane. Iminsi 15 kandi yarumanye komiseri Moyize Arakaza bataziranyeganyega agandaguye Joseph Habiyaremye muri komine Kabarore. Kugeza ubu umengo hapfuye imbeba. Iminsi 15 iraheze umukuru w'igipolisi muri komine Kabarore Moyize Arakaza bataziranyeganyega agandaguye izuba riva umunyagihugu yitwa Joseph Habiyaremye. Abategetsi bose bo mu ntara ya Kayanza barabizi, ariko kugeza ubu nta cyakozwe cyo tuma nyeganyega abazwa ako kamaramaza. Bamwe bati hari icifuzo n'icizere ko nyeganyega atogaruka muri komine Kabarore. Mu ndwi iheze nka yose nyeganyega yayimaze mu ntara ya Makamba ari nahavuka. Nyuma yo kugandagura Joseph Habiyaremye, nyeganyega nawe yaciye abura nyina, gutyo aduga mu ntara ya Makamba kugandara. Twarabwiye ko kuwa gatatu uheze nyeganyega yari mu gihugu ca Tanzania kunywesha igitoro, yongera atahacinjeranye mu tubido. Muri komine Kabarore bo basigaranye ibihuha. Bamwe barabizi ko yagiye kugandarira umuvyeyi wiwe, abandi bagumye bakwiragiza ko yahinduriwe iyo akorera. Umwe mu bajejwe intwaro yabwiye abanyagihugu ko naho yogaruka Kabarore nyeganyega atazobakira umukuru w'igipolisi muri komine canke se komiseri kominare. Kuva bumvise iyo nkuru yaba abanyagihugu yo babajejwe intwaro yoba ababo bakorera muri iyo komine bose ngo ni iminsi mikuru, bose nyeganyega yarabariye umutima. Uti bigenda gute rero ngo umuntu umwe aturike komine yose yongere yice uko ashatse, mu nyuma yigambe kama yatumwa n'umukuru w'igihugu ariko ntahanwe? Benshi bakibaza ico Procureur General de la République yoba akiriho akimara mu Burundi, ndetse nico Inspecteur General w'igipolisi yoba kiriko arakora. Ese umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu terambere rusange n'umutekano yoba akibaho? N'umukuru w'igihugu yitirirwa amabijyanyeganyega ngo yoba afise amakuru kuri iyi dosiye, ndetse n'ivyo nyeganyega agenda arigamba ko ari we yoba yaramurungitse gukora ayo mabi mu ntara ya Kayanza cane cane muri komine Kabarore. Bikaba binavuga ko kandi ahantu hose nyeganyega yaciye n'ubundi yagiye arakora amabi menshi cyane, agakorera ikibi kibishe abanyagihugu, harimo kubaka ubuzima ndetse no kubaka amahera ku nguvu. Nimwe kandi turi mu gisata c'ubutungane, imyaka 5 rico gihano cyasubiriye gusabirirwa Emilienne Sibomana Igitega. Mu rubanza rwa sentare y'iyungururizo rwabaye kuwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega, icaro cy'umushikiriza manza yagirije Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Christ Roi ya Mushasha ku mugwa mukuru wa politiki kwagiriza abantu amabi aca musabira igihano cyo gupfungwa imyaka 5. Yari yamenyesheje amabi akorerwa abana bakiri bato akorwa n'umuyobozi w'iyo Lycée Leonard Ntakarutimana umusaseridoti. Ngo ntiyaje muri urwo rubanza rw'idonido. Patiri Leonard Ntakarutimana yasurikiwe n'umushingwamanza Gertrude Nibigira yamenyeshe ko ivyashikirijwe na Emilienne Sibomana atavyemezo bifise, kuko atabashinga intahe bakorewe ayo mabi barashinga intahe.
afashwa kuburana n'umushingwamanza Michela Niyonizigiye. Emeline Sibomana yasiguye ko ivyo yashikirije abivugiye mu nama ahawe uruhusha n'umushikiranganje François Havyarimana ajejwe indero. Yamenyesheje ko atari kuguma mu gacerere imbere y'ivyo ariko birakorwa no mupatiri akaba n'umuyobozi w'ishure yakoresha amabanga afise mu kuryamana n'abanyeshure biwe mu biro akoreramwo. Uyu patiri Leonard Ntakarutimana yari afise ingeso yo kwama aca mu buraro bw'abigeme akabahendesha ibitumbora canke utundi tuntu two kurya. Yari yaranahaye kandi uruhusha ababigeme rwo kogera mu kibuga ataco bambaye, niko Emeline Sibomana yamenyesheje. Yashimangiye ko ivyo yari yarabimenyesheje urongoye amashuri yegamiye Diocese Katolika mu ntara ya Gitega ariko ntiyabikurikirana. Emeline Sibomana akavuga ko adatahura igituma patiri Leonard Ntakarutimana yagumye mu mabanga yo kurongora lycée technique Christ Roi de Mushasha kandi hari ivyo yamwagirije. Akaba yaramusabiye igihano amusabira igihano icaro c'umushikirizamanza wa Republika yasavye ko kwemezwa igihano cyo gupfunga imyaka 5 cyari caciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Nayo uruhande rwitwariwe rukaba rwasavye indishyi y'akababaro angana n'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi zohabwa patiri Ntakarutimana. Emeline Sibomana yamenyesheje ko atantumbero mbi yari afise ahubwo ko yashaka gukiza ubuzima bw'abana agasaba kurekurwa asubira mu muryango wiwe no mu kazi kiwe. Ni mu gihe urubanza rwashizwe mu miherero mu ngingo ya sentare ingikazosoka mu kiringo c'ukwezi kumwe. Ngibiriro ibiriko biravugwa mu gisata c'ubutungane aho bigeze ko n'abavuganira abana bato babigeme baba ariko barahohoterwa ndetse banakorerwa amabi afatiye ku gitsina bariko barakingirwa ikibaba ahubwo bagaragaza ivyo bibaza akaba ari bo batabwa mu mvoto. Bamwe bakavuga ko n'ubundi ikiriho ari uko ubutungane butacigenga. Ni mu gihe mu ntara y'Urumonge umwana akiri muto nawe yakorewe amabi yapfiriye ku bitaro ku kubura uburyo bwo kugura imiti. Chanel Uwiteka yapfiriye kuri bimwe mu bitaro vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge ngo ntiyaronse imiti ikenewe. Umwana yapfuye yari yatahutse ava muri Tanzania mu kwezi kwa 4 aho yari yakorewe amabi. Chanel Uwiteka yari akeneye guterwa igihimba c'umubiri kubw'amasoko yacu. Yari mu bitaro vyo ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Wakiretse ko atashoboye kuronka imfashanyo y'uburyo kugira ngo arungikwe ku bitaro vyabigenewe, umuryango we ntiwashoboye kwegeranya imiliyoni 3 z'amarundi biheraniye ibitaro. Uwo muyabaga yari yatowe ari intere mu karere avukamwo ka Kigwena mu ntara ya Rumonge. Yari mu kwezi kwa 4 guheze. Yari amaze amezi arenga 3 muri Tanzania aho yakorewe amabatagira izina kubw'amasoko yacu. Ubwo abarongoye amashiramwe yigenga bavugana akababaro bati twaratabaje cyane kugira uwo muyabaga arokoregwe igufa ariko biba ivy'ubusa. Ibitaro vyankiye umuryango gutora ikiziga ca Chanel Uwiteka ugasaba ko habanza kurihwa amafaranga yavuwe ko angana n'imiliyoni 3 z'amarundi. Ni mu gihe polisi kivuga ko cafashe mu minwe ico kibazo c'urudandazwa rw'abana babigeme nk'uko bivugwa. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo ucikanwa nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu yakure. N'umuhuza TV Imana bahezagire.